Hello guys, murabizi neza Sonilika Arlene Alou comme d'habitude de Miss Mafseri kujya nyene mumenyereye guys. Murumva yuko aka gripe atari heza ariko namara meni sawa biragenda neza. So mubandanye mudukurikirana kuri Shingiro TV. Ya TV yacu dukunda cyane. Wewe rero uri kuranda utagize subscribe. Nta video yanje zose urahubona. Oya. Wewe kandi ndazi kunkunda, ndazi ko unkunda cyane gira subscribe kugira ngo ubandanye ugira iki ubona ama video yanje ndiko ndakora. So murabona yuko mfise umutumire adasanzwe umumama antwana umumama ntihenze. Okay, ni umumama reka tumwakire abanze kwanza aramutse abakunzi ba Shingiro TV. Reka tumwakire yidondore ndamuhaye kazi. Ego nkuko Link bivuze ku mazina banyita Sandrine Nkunzimana, benshi mu gisagara ca Bujumbura banze ku izina rya Mugisha. Okay. Ego ndumudamu w'abana babiri ndubatse. Félicitations. Merci. Ego. Ndumva uri mukambwe. Ego Uwakenera ati ngende kugira jewe ndi mukurongo gwati ngende banyigisha noza ukambwira ati burya mu rugo bimeze gutyo. Ndibaza kuko bavuga bitari bike mugabo wabimbarira kuko ndafiseyo imyaka itari mike ruko afite experience yanje. Ego kabisa. Okay, so nta tutarandiriye nashaka kubaza akabazo. Mugisha mu buzima busanzwe ukora ibiki? Mu buzima busanzwe ndumwigisha. Mwigisha mwishuri? Ego. Kwigisha nyene kwigisha. Ndumwigisha w'abana bo muri maternelle. Wow. Okay. Nta kindi kintu apart y'ubwigisha wigisha? Canke ukora mu buzima busanzwe urumva ko ndumwigisha nkaba muremisha kiyago canshana mu bajene uwo nkunda cyane gukorera kuko nubo runganwe kenshi cyane nubo runganwe kwanje nkunda gukorera. Okay. Est-ce que umuremisha kiyago mu bajene tutomoye neza mu biki? Ndumuremesha kiyago mu bajene nikuvuga iki? Bon, ndi mvukira bwisagara ca Bujumbura twakoranye n'abakobwa benshi abasore benshi. Muri abo basore benshi hari abanshi bamaze gushingurwa bo hariho n'abandi bakiri abajene. Baratera intambwe igendeye ubuzima. Yego. Rero bon muri iyo ntumbero nyene hariyo intego nari nihaye mu buzima ndafata opportunité yo kuza turakorana nk'abajene canshene abakobwa nibo dukunda gukorana tukaya amagroupe tugakaya amaseremoni ibintu vy'ama bright shower kenshi turakunda kubikorera mu baby shower kuza gukeza abavyeyi bibarutse ariko twebwe intego yacu cane ni kwigisha indero ndundi indero kama y'umukobwa w'ikirundi. Ushatse kuvuga gutyo onye indero kama umukobwa w'ikirundi ni indero iyahe twe tutamenyereye? Mu bisanzwe dusanzwe tuzi cyane mu myaka yahera kenshi abavyeyi bacu barubaka tukarinda dukwiza ama 10 ans utarabona aho papa na mama bashobora gushwana canke bakagwana mu rugo. Ego. Ariko ubu byaramaze guta akanovera. Mwende rero usanga papa na mama wawe muri salo bariko barashabirana. Turafise amatémoignage y'abantu benshi ngam gisagara ca Bujumbura gira mariage pendant un mois 2 mois. Divorce apana gushwana kuko barinze bashwana bigisanzwe divorce zikaba. Ariko rero twaricaye turiyumvira ati nibiki nibiki bituma izo divorce z'amaziba kenshi. Ego. Ariko twasanze niza kera umukobwa w'ikirundi agomba kuja kubaka urugo rwiwe inasenge niwe yamutegura. Mena nta mwanya wa inasenga bagibiha kandi babasengeza nabo ngo. Etayo usanga hariho n'abatabazi. Cumbwira rero. Ariko rero twebwe kera twavyumva ko inasenge y'umuntu ari we yategura umukobwa kugira aje gushinga rwiwe. Mena naho amatelefone yaradutwaye. Chukene cyose ja muri Google, ja muri YouTube, ja muri biki. Ariko rero hariyo izindi secret Google dashaka kukubwira. Canke YouTube dashaka kukubwira.
kurumva twebwe rero muri iyo vision zacu nzo twavuze non 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 il fallait que twicara hamwe vya bindi tubona ko ari amatabu vya bindi kera basenge batubwira reka dukora twebwe nk'abajene turabivuga naho twiheyo nombero twicare dufata umwanya malgré que abantu benshi badashaka kubiha agaciro ariko twebwe turazi akanovera ivyo bintu akanovera ivyo bintu bazabifise nuko sinzi ndabicisha est-ce que nshaka kubaza akabazo aho nyene sivyo est-ce que mu bantu mwaba mumaze kubona hari uwo mwaba muraha inyigisho ku ivyo bintu mwaba mumaze mwebwe kuronka canke ni benshi cane sinobadandagura ndabamari ariko barahari kandi bigatuma ko batovana n'abagabo iyo ni secret y'Imana na secret y'umuntu kuko oya gusa basi nk'ubunye nkaza kukubwira nk'ikintu wewe ukacumpa nk'impanuro jewe kuri rya kosa nambari je no bandi kwikosa nkaca ngenda kuyaga n'umugabo wanje ukaca usanga dusubije hamwe nyene yego ni gashaca yego bashura tese ndabasavye uyu muntu muzo murondere parce que komedi imitima y'abantu mu bisanzwe kandi ntibagiye nibaza yuko kubaka bisaba kwihangana apana gusanzwe no guheberanira apana gusanzwe no ivyo bintu bibiri en tout cas bifise vraiment ntavyo wokora ntushobora kubaka udafise kwihangana no guheberanira ego niko hakundi usanga abantu sasa bon nk'imico twebwe yacu y'ikirundi twigisha kwihangana kuko turafise imigani myinshi mu kirundi batubwira ati etimwe kunzubako genda were yugiye were vraiment que ça soit ibintu vraiment kuri oya kera twavyumva ko ari ibintu bitabaho ariko rero nasanze babantu barabahinduye signification mu kutubwira ko giye bashatse kutubwira ko mu rugo atari ibintu vy'ubwana ugiye guhura navyo ari ibintu bikomeye ugiye guhura n'ingo mugenzi wawe akagwara akabura amahera chômage mu rugo ibintu bitandukanye ariko rero abakobwa bakino kinjana cacu ni bake cyane ashobora gusiporta ibibazo binini binini ego vraiment ego hoho rero hariyo ikindi kintu co cumaze imisi rero mbona abakobwa sinzi ko bari mwihigano abahungu sinzi ko bari mwihigano sivyo ugasanga umukobwa agiye kubuza amahoro umuhungu nta kintu afise nta kintu na kimwe co kumubeshaho afise araja ubwiwe kwa se wiwe ukaja kumubuza amahoro tubane ni bya bintu nyene twama tubona mu YouTube mu telefone zacu Jeni mugani baza ko aho nyene ariho divorce zihe naragize recherche y'imico y'abatanzania umutanzania arabana n'umuhungu bataragira mariage bakabana mu nzu 2 ans 3 ans hakugeraho bonyine bavuga ati mana twafashe intumbero reka tugire mariage okay nivyo bya bintu twege abarundi kazi tubishaka kwiha c'est bon ndamukunda arankunda il fallait que tuja kubana twicare mu rugo hama hasi hatari mama ni hagera tutogenda kuragana imbere y'Imana ibintu bifata intumbero ariko abantu twarahinduye imico yacu y'ikirundi imico yacu y'ikirundi baradutegura nk'abana b'abakobwa pendant un certain âge hama tugutegure batanga inkwano ugire mariage tuguherekeze tuvuze impundu ugende ku murango abantu bose baba ivyo ubu bakubwira ati ivyo ari vya kera sha tugende twibanire ayo wari kuza kunywa umumutahe ntigiye tugende tugire etat civil amatwibanire biri mu bajene benshi ivyo rero benshi cyane ivyo rero nivyo twega abantu bundi kazi turiko turibesha hari ubundi buzima inyuma y'ugo rukundo inyuma y'ugo sinavuga ko ari urukundo uwo mushuhiro twadufise yego hari ubundi buzima kandi ubuzima bukomeye cyane buri inyuma y'uwo mushuhiro kandi nibaze ko ibanga ryo kubaka mu rugo cyane biratandukanye cyane no gushuhiranya gose ngo kubera naragukunze naragushuhiye byagenze gute biratandukanye bisanzwe nyene bari bishuhiro kuko umuntu Jesse ntahura umuntu uba wavuga yuko wakunze mukaca mubana ukwezi kumwe amezi abiri divorce cyo yibazasha ukubera aga problème novuga ko petit problème niko no bivuga akantu gasanga mupfuye mu kanganuko ngo motife canke kubera na musanze kumwe n'undi mukobwa voilà barahagaze bari mu hotel barahagaze ngo nukubera nabafashe bari kumwe n'undi muhungu bari mu modoka guys hariho abantu surtout aba jeune kandi iki kintu nivyo hariho abantu usanga je ndasanze nk'ubura umusheri wanje nsanga uri kumwe n'uwundi muri ko murayaga sinzi ko ari ikintu ca projet
sinzi ko ari ikindi kintu kanaka muri ko murayaga canke madiri y'iwanyu sinzi ivyo mukinana we ni biki uradariki indoro zatanga gusekera eske wowe uri kuraraba imico y'ubu niyahe mpanuro woha umukobwa canke umuhungu kugira ngo turabe yuko vraiment akaranga basi kogaruka mu Burundi nico gituma twe twafashe intumbero nk'iyo nyene sirika dufate iyo uyu mwanzuro kuko turabanze kubona ko ibintu byamaze gutaka novera kiwacu kikurundi kazi jewe reka mpanurire abakobwa bagenzanje yuko ibanga y'ukubaka atari umufyina nagatangaza ego ibanga y'ukubaka si umushuhiro ega bashobora kubona ati we waragiye ugeratagase kandi umugabo we ntabwo yari afite amafaranga menshi kwa nanje reka ndamuze amahoro rya ntayafise icyo tuzi coca hari umugisha mu rugo icyo turakiye ego hari umugisha mu rugo umuntu urashaka kurongorana atakaza afise me pendant certain moment umugabo akaronka akazi cyangwa umugore akaronka akazi ariko rero mwikomporta gute muri ka kazi kanyu mwaro voilà byagenze gute eske murafata umwanya wa débat nk'umugabo n'umugore mukicara mukavugana ku kintu mupfuma mugiharira cyangwa ni wa mushingiro waje urabatwara haba certain moment wa muriro urazima muca muguma mu bintu byo kumenyerana aho nyene ntaguciriyemo hariho ibindi bintu ubu byaje sivyo biri mu bajene ugasanga murakundanye murabanye ngo hagena yenda guharaye ngo ubu naguhararutse niwo mushuhiro umuntu wawe ivalence ukagenda ugafata yakaramu ugasinya cyangwa urukumugu wawe ugashirako ngo wamuhararutse umugabo w'imyaka yose hariho abakobwa ko benshi bako baratembera ngaho onye ko cufata umugabo nabi combien de fois bakuvuga ati bo bavuga ati ego kandi bashiramo akayira ntibaze barabe imnaje impanuro vraiment notanga ntibaze barabe ujya muntu aza avuga ngo umugabo wawe ukorera ivyo Jendi wano ndamuheba ujya ni daimoni aho uzosanga ugiye ku bagabo benshi mbe nidazo guturikiye ugiye kuwa mbere kuwa kabiri agira ko abahungu babwirana cyane abahungu ba mbere bayaga kandi bagahora baraciye ubwenge cyane kandi inkuru iragenda mariage yawe amafoto tuzopostinga kwera ya mishuhiro wambaye kanzu yera naje umugenzi wawe ndagupostinge baza ko wa muhungu azo kurondera wamvanye n'uyo onye atazoca kuri jewe neza cyane kandi nazo kurondera kugira kwera urukundo azomurondera ashaka icyo ashaka gushikako niyo kugemenda mafi anakite acayigira uri umukobwa nawe uraja kuri ujya muhungu ukeneye ivyo wikenerera gusuka ushaka amahera ijya ngodo yonyene nta mukobwa aza guhanura ngo heba ujya mugabo wawe nta n'indera afise akunda umugabo w'umuntu gutyo uje kubimbwira twasha duheza cyangwa ngo mumeke wanje oya bravo oya navyo rosabirako bon nashaka rero utange impanuro ku muhungu canke ku mukobwa generation y'ubu bariko barashuha bagira mu mariage atakintu umuhungu araronka urumva wobahanura iki de ma part question ya mbere kuvyerekeye stage y'urukundo nkuba kwanza mwese mu byumba cyo kimwe bien sûr mubaze kuvyumva cyo kimwe muce muraba moyen financier ivuga iki est-ce turi capable yo gufondora urugo rwacu turi capable yo gufata kubyara umwana amadepense yose tukayikorera tukayashobora turi capable ikibazo cyose coza mu rugo iwacu ndababaza cyane n'ingo z'ubu nyinshi usanga pendant certain moment ubuzima buranse nta kintu kinjya mu mutwe nka relation à distance ngo urabona ko ubuzima bwansi bujumbura bon je ndabona ifo kenja muri Nairobi kugira ndondera ubuzima est-ce ugiye muri Nairobi wafashe decision wewe ko ujya muri Nairobi ujye wundi mwabivuganye yavyemeye kuko hani hari urukundo umaze gufata decision personnelle muri wewe uravyibwira kwanza votre esprit urayibwira ati je il faut kenja muri Nairobi umaze kubwira esprit yawe
urabibwira Link Yego. wanje ibintu bimeze kuno niba mubibona co kimwe aguhaye uruhusha rwo kugenda lasaba ariko benshi muri kino gihe arafata decision wewe kubera ndumugabo jewe nta muntu ego rero ivyo rero byaguhiriye kubera ndumugabo jewe ndafata ndakwandikira message nashitseyo ukurumva ariko ntiwibaze ujye wundi nawe avyakira gute mu mutima wiwe eske niyo avyakira nabi hoko reaction ziwe zizoza zimeze gute ugasanga nizo zango rero pendant une année 2 ans 3 ans urazi n'inkuru Prosper yararongoye muri Kenya ibazesha cyagenze gute inkuru ndende ndabahanurira abashe nk'abakobwa bagenze banje ifoke mwicara hasi muje mu bintu mufitiye ivyemezo ibintu murimo hapana ibintu vy'imishubhiro hapana ngo kubera afisa amahera ari ibindi bintu Link abakobwa bo basigaye biha ubu unakugendana n'umutipe atagira amahera aya yo muhungu kenye nakugenda ariko jewe experience fise n'amahoshasha amaze kugira abahungu bafise amahera nibo bafise ingorane nyinshi mbere uratinda kubwira wapfuma buri kintu cyose n'ivyo kujya ukabibura ariko ukaronka amahoro ego birababaje kuronka ugendera muri vanguard urara muri maison imeze neza maison blanche washaka ko umugabo yarakubakiye yaragitsikira amagaraje amagazon ibiti byo kwicaramwo karuhukiramo amabalansoire mu rugo piscine mu rupangu nta mahoro ufise ariko nta kiryoshe mu buzima aratashe utahana n'abantu cyo wiruka mu cyumba nta kiryoshe mu buzima nko kujya mu kazu ka nyakatsi ariko wiyuzuriye amahoro yo ufise amahoro menshi kweri ubuzima bwiza nta numwe atabwifuza nta muntu numwe atifuza ubuzima gikuru n'amahoro nibwo ariko birabishe kugira ubuzima bwiza atamahoro ufise wifuza kujyama mu muduga ufise inzu nziza mu nzu ufise amadra ameze neza mukajyama mu muduga nta kintu kibishe nk'ico ngo kubera ngo nkore stress mu mutwe ugafata akaja muri mu kabaro kakwa kurara chef de la famille kubera stress canke ugasanga aba badamu bariko barakura bafite amahera nayo gusesangira no pembeni barayafise akarondera umusore mutifu ngo umugabo wanje ngari hanze aho nabo wumva ko babwira akajambo nyabaki ivyo by'abasore buhoho byarabaye akajaga urumva karabaye akajagari mu muji wa Bujumbura ego from umutipe yicara atamahera afise ati none ifoke ndondera shugamami umushugamami amamahera kandi biri muri aba bajene babashomeye mes chers amis ndabahanure izo ngeso muzigabanye ego from fuma wikubita ugurisha ipantaro we wambaye uronka umutaye ugurisha ibirato mu ruvumera ariko utunga amahera yiwawe utangura ku mapantaro 2 ego utunga amahera yiwawe kuko ni washaka amatungo menshi umugani w'abarundi ngo amaronko menshi aziba amatwi sha urazi umunsi mwahaganye cambu canyu ngo je namuhararutse Link azoguta hanze cyose temoyage y'abatipe bashoma kino gisagara ca Bujumbura bagira abashugamami bafise amahera yego akagenda na shugamami akarondera na gasto musti wawe agendana lojo umushugamami yabimenye ko muvanga aca kwica abafise amafaranga lojo umushugamami abimenye yuko wamuvanze monshe hame wewe wamaze kwiyubakira cimetière nta kindi aragushikana ku mpanda ni benshi cyane tuzi nk'abatipe mu muje barataye akanovera ku buzima bwabo ntibazi ho baja ntibazi ho bazova kubera ivyo bintu vy'amaronko mega shawuze usanga umuhungu guhera mu gatondo tuzi yuko abahungu benshi sivyo ufu muvyuka mu gatondo kare ukazindukira muri ville ugafu mucoresha pawe basicuge 1200 sivyo caye 1500 akagucorera ya bus ari tour sivyo ugasimbira muri ville ugafuma wicara kuri bata uvu murongo ujya umuntu aje kurondera telefone ati je nshaka telefone iyi niyi uca umublansha kuri wa mujama wawe sivyo aba bajene bubu rero bobo ukuntu babigenza araryama abyuka saa 3 abazicaye acasura kandi akaryama biri mu bajene benshi atanze akacasura kandi akaryama abyuka 13h 14h abazingaza ku meza bamwarurira
abyutse kwanza ashasubira no kuryama washaka agacatinga canke akicara kuri filme agacatinga akacagira iki abuja kumujama guteramira yabuja kwirigala ama certain moment ko no musto yirengane ngo ujya mudada namukunze ibaze ufisiki ugomba kwitera ingorane ibibazo vyiki rero urazi ko ubonye abajone buba ariko batera amada bakashaba babazana kwa papa wabo yego cha wibaza sha fata umwuzuko akaja kurega kwa papa wabo ibyo ibintu by'ubu byarabaye ndanse bro umwana we w'umukobwa w'abandi wamwononye hari yanya wamubesha ivyo namba papa wagutiza imodoka ukayisohokana ukaja kuyogesha ko papa imodoka niyo yanguriye so akayisohokana akagenda akanamuhitana mperekeza nje kogesha imodoka ngira tugire tuje mu rubanza la vieux ucija mu gitanda mutama wawe wagiye mu rubanza umva ivyo bibazo akacabuja akagenda umukobwa akaca namba kufisi ivyo bitanu yagavuye kuyogesha imodoka aca mucirana ku ice cream akamugurira akamwe tubiri biba biheze aho umukobwa abona akagukunda yatesheje abakobwa ntitugira ngo abasha duhendwa n'akantu gatoya abakobwa turabana abana iyi si naho tugezemwo na isigaye ifise iyindi signification ego cane gose ifaleke abakobwa tuve hasi twiyumvire twihagarare ko basi na gatoyi basi twiyumvire ivyo tuko turabamwo twiyumvire ivyo tuko turagenderamwo duhe sense ubuzima bw'iwacu udahaye sense ubuzima bw'iwawe nta muntu numwe azoha sense ubuzima bw'iwawe ariko ni wiha direction wavuga ati jewe ndashaka gushika kuri iki niki turabaza abantu benshi turafise amatemonyesha abantu benshi ndetse n'abanyafrika tureke abazungu n'abanyafrika turabazi benshi cyane bashitse ku bintu bikomeye cyane kandi ari igitsina gore bien sûr nani hari abayangayanga b'abagore atarinze kuja mu bintu kandi mugarero ikintu kibabaje umukobwa akiri wawe akiri kwa se na nyina avuga ko atamavuka yodandaza atantore yodandaza hingarongogwe canke umuhungu amutera inda mutera makuba yabase yuzuye amavuka arayikorera ku mutwe ayikorera exactly urazi muri Kenya ndakunda abakobwa muri Kenya jewe usanga umukobwa yiteye umupodo ijya nyambaro twambara twebwe dusohotse ne yambaragiye ku kazi arikoreye imisigati ku mutwe arikoreye amavuka ku mutwe wewe zina umukobwa uri kuravuga kuri sire kurenga hibujumbura utagira vangwara utagira imodo itagira inzu utahamwe uri sire kurenga uri umukobwa nyabaki umukobwa nyawe nujya kura amaboko mu mpuza agakora kuko niho uzoronka n'umugabo akarondera ijana giwe bien sûr nashaka kubwira zina mukobwa ari karandaba kura amaboko mu mpuzu uje gukora ico kintu wowe kiriko kirakuza mu mutwe direct rondera amafaranga yiwawe niho n'umugabo atazokugaya wari wakenera cotex canke fondote ukarinda kuja kubwira umugabo canke umusheri wawe aziravuga ati uyu mukobwa azoba ari mubiki rondera yawe utaguru yarondere kare utaraja no kuri uyo mugabo wawe daje oya ashira kwanza ku mufuko yegeranye wowe umugabo rero niyabona wujije akabati azovuga ati umukobwa yuzuza akabati amasahani n'amatasi n'ibiki ninza azoyiriha hajya arakubaha ntashaka kukugaya akagaye ko umugabo ujya ni kabi cyane ni ugukura amaboko mu mpuzu so reka turangize mugisha ni akahe kajambo wobwira abakunzi ba Shingiro TV twaba twibagiye akajambo nshaka kubwira abakunzi ba Shingiro TV twaje tubazaniye agakemanyi twaje tubabwira inkuru nziza ivyo abavyeyi bacu bisigarije twaje tubibabwire ni de contactane telefone ni 67 157 215 ku muntu akeneye detaye yiwe inbox ego umukeneye namba ufite ikibazo just basi n'umusheri wawe sivyo umusheri wawe canke mu rugi wanyu ukavuga ati je ntibigenda neza ntibimeze guco bimeze guco washaka kumurondera akaguha conseil akakubwira ati bigenze uko arahanurana neza sha anaje mukanya tugira cyo duhanura sivyo rero bugisha binkorera cyane so yali link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri kuri Shingiro TV mutibagiye partage na subscribe so big up